ngo umuswa ujya umuhini usotera isuka. Umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi nk'abarundi bose barababajwe n'amasanamu yerekana ata kirazira kikiri wacu, aho imirima y'imiceri irandurwa izuba riva. Muheza mugira muti mbega abadatinya kwica abantu rw'agashinyaguro botegwa ikinya n'ivyatsi bitavuga n'ivyivuna. Ivyo ntituvyibagiye, ariko dukundire twibukanye ko kurandura umurima, kwica igitungwa ca muntu nka kurya twabonye nk'abaciye ibigango atari ububisha nk'ubwo tumenyereye bukorwa bwitirirwa guhana no guhasha abatavuga rumwe mu vya politiki. Ni ububisha bushinga imizi kure muri ka kami ka muntu, ya mico n'imigenzo bitandukanye umuntu n'igikoko. Nkako kw'isi nzima, mu mico, imigenzo n'amategeko yagizwe n'abantu, imbuto itewe mu murima, igitunga umuntu yoroye n'aho akika umusaya, biri mu bintu vyubashwe bikubahirizwa kurya k'ubuzima katihabwa bwa muntu, nkako nivyo bushigikira. Iwacu ho ukunduko. Hari uwakuze atihanizwa ko kizira kikaziririzwa kurandura imbuto kuko aragasama canke umuvugo. N'umwana yayuba yarabihanirwa kugira azokura azi ko ari kirazira. Uwibiye gusonza, eka mbere n'umusuma asoromye umurima weze yacigwa ngufi, utsindiye ikivi kirimwo imbuto itarera akagishikirizwa ari uko nyene umurima asoromye, ibaye imbuto iteba naho akagurizwa ahangana naho yatsindiye. Mbega abategetsi muhimiriza gukora ako kabi, mwoba mutakiri ba Barundi b'abavyeyi dusangiye imico n'akaranga? Karashize ingani akarangamutima kakiremwa muntu kagenda kagirire. Mbega ko ubwatsi busha bukabisa ubundi, ejo muzosigira ihe zina. Rimwe rya wa muswa ujya umuhini usotera isuka. Ba bandi barandura imirima bakica ibitungwa batarashikira agatwe ka benevyo. Umuvumo w'ubwicanyi n'ubundi bubisha bukorwa urakwiye utwikira igihugu cose. Gezaho reka kongera ikibi mu kindi, siba gusongera isibe. Aka karakamo k'umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu